ijambo ryo kukurikise inama nsangizangendo y'abepiskopi bene icyubahiro ba nyakubahwa bakristu mwese basaseredoti b'umukamabiri b'Imana gihugu c'iranda c'Imana mwese kuko nabibabwiye mu nama z'iyibuka y'imisa uko imyaka itatu iheze muvyeyi wacu Papa arakoranya mw'ihwaniro risanzwe abepiskopi bo kw'isi yose kugira ngo barabire bamwe bimwe mu bigize umuryango wa Ekleziya maze basangire ijambo aheze yabonereho gutanga inyigisho ikomeza ukwemera kw'abakristu bose. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 hazoba rero ihwaniro rya bose rya 26 i Roma. Ijambo ngenderwako ry'iyo nama ariyo twaramutse twumva uyu munsi iriho kugira ngo habe Ekleziya irangwa no kuja inama nsangizangendo isangira mutima kugira uruhara mu muryango n'ubutumwa kugira ngo iryo hwaniro rifatire ku byo abakristu babayemo kandi bo nyene batangure kwinjira mu ntumbero y'iryo jambo. Umuvyeyi wacu Papa aduhamagarira gutangura kunyene iwacu turi umuryango gusenga kuyaga no gusangira urugendo kuko nta basangira urugendo batayaga. Nk'uko Papa Francisco atyigisha inzira yo kuja inama nsangizangendo niyo nzira Imana yiteze kuri Ekleziya yo mu gihumbi ca gatatu. Ico Mukama dusaba kurya tubisanga ku rugero rwuzuye muri iri jambo inama nsangizangendo. Ugusangira urugendo abarayike abungere umwepiskopi w'i Roma biroroshe kuvuga ariko ntivyoroshe gushira mu ngiro. Ico twomenya nuko kuja inama nsangizangendo kutwerekeza kw'itsitso ry'akaranga Ekleziya kubiyigize ntahara ukatwerekeza kandi kumenyesha inkuru nziza n'uburyo bwo kuba Ekleziya n'ubwo kwigisha no kumurikira isi ya none. Kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi nazo izo ngingo zose n'ahari nyinshi zikagira umubiri umwe niko bimeze no kuri Kristu. Nico Mweranda Agostino yita Kristu wese yuzuye umutwe n'ingingo umwe utagaburwa na gato kandi ugatandukanywa. Turatumiriwe rero twese abarayike abihebeye Imana n'abasaseredoti gusangira urugendo dukorera mu bumwe mu guhuza mu muryango mu budasa bwacu kuko niryo tunga Ekleziya. Muvyeyi wacu Papa abandanya atwigisha ko inama nsangizangendo y'abepiskopi ari isango rihuriza hamwe ishaka ry'abanyamuryango aho umwe wese yumviriza uwundi ariko bose bakumviriza muri mutima mweranda. Vyongeye n'ahari isango si isango rigera bikaba biheze n'ingendo ryabona rikurikiramwo icarimwe igihugu c'Imana urunani rw'abepiskopi n'umwepiskopi w'i Roma umwe wese afatiye kw'ibanga ryiwe maze bakagumana iyo ngendo igihe cose. Muri iyi diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura twarasozereye inama y'umuryango wa diyoseze ariko tubandanya urugendo rw'umuryango twese turi kumwe. Erega Ekleziya yacu ni nsangizangendo n'umuryango munini ugizwe n'abasangira urugendo. Abakristu bose n'abana b'Imana n'abibatisi baronse muri Ekleziya ridakora ivyiyumviro vya benshi ahubwo ni ingendo y'umuryango usangira ubuzima uyobowe n'abungere. Muri uwo muryango umutima ayagira bose mbere mu bato bato hakaba n'ivyiyumviro vyiza bishasha bifasha abandi.
maze eklezia ikaba umuryango wugururiye bose, abari hafi n'abari kure. Muri uyu mwaka w'ubutumwa twebwe twiyemeje gushira imbere, gushira ijambo ry'Imana imbere, mu kuritunga, kurisoma no kurigendera. None iryo jambo nyene niryo ritwereka ingene Yesu yagendana n'igihugu, agahagarara, akumviriza, akishura. Usomye neza mu nkuru nziza zose, Yesu arakira, Yesu arumviriza bato bato, abana, abarwayi, abarwaje, impumyi, abacumuzi, abanyamahanga, eka n'abakuru nyene. Muri ico gihugu kimugendanira niwe Yesu anatora abatumwa bazogumana nawe, bakamukurikira mu buryo budasanzwe, bagasangira urugendo. Turabona kandi ingene mu ntango z'eklezia Petero asangira n'abapagani, akarya n'ivyazira mu migenzo kama yabo. Uguhura, ugusangira urugendo, ugusangira imfungurwa kwa Petero na Koruneliyo vyatumye urugome rwatandukanya abapagani n'abakristo rusambuka, maze bararungana nabo umutima mweranda. Petero yaravyiganiye imbere wabo, bakoranye baraheza baremera. Iyi nama ifise intumbero yo kuvyura mu bakristo ivyiyumviro bishasha, ugukabura umwizero wabo, ugutera ibikomere, ugusanura imitima n'imibano, ukwigishanya, ukurondera ubukomezi n'umuco bishasha bishigikira ubutumwa bw'abakristo. Muvyeyi wacu aradusaba kuja hamwe, tugasangira urugendo, tugasangiza abandi ingendo nziza, tukarabira hamwe kuko turi kumwe. Hari rero inyifato zimwe zimwe iyi nama yamaze kubona ko zodufasha gukomeza isangiramutima, kwitanga mu muryango no ku butumwa muri eklezia, nazo ni bwinshi. Inyifato ya mbere ugusangira urugendo tudakumiriye n'umwe. Muri eklezia no mu gihugu nitumenye gusangira urugendo, twirinde gukumirana. Nituze turibaza none iyo tuvuze eklezia yacu ni bande tuba tuvuze ko turi kumwe? Abatarimo ni bande kubera iki? Umukristo wese asabye kuza ariterera ibibazo nk'ivyo. Inyifato ya kabiri ukumvirizanya. Ukumviriza ni intambwe ya mbere ariko isaba kugira umutima wuguruye kandi utagira umwikeko. Iyi nama y'umuryango idusaba kwibaza niba abantu bose muri eklezia, abalayike n'abandi biyumva bari eklezia kandi bumvirizwa uko bikwiye. Inyifato ya gatatu uguhana ijambo. Ni vyiza ko bose bumva ko bashobora gufata ijambo mu mwidegemvyo, bakavuga n'ukuri babitumwe n'umutima w'urukundo. Ni kibi igihe ciza rero tukurabira hamwe ingene dukomeza ikiyago cisanzuye hagati yacu, haba muri eklezia canke mu ngano yacu, kugira ngo umuntu aserure atekanye ikiri ku mutima, atabwiyobetsi, ubwoba canke ugusasakara imikubano. Inyifato ya kane ugusangira igisabisho. Ugusangira urugendo bishoboka mu gihe bishinze imizi mu kumviririza hamwe umuryango ijambo ry'Imana no gusangira igisabisho cy'umwuka y'imisa n'ibindi bisabisho. Niho rero tubwirije kuza turibaza tuti mbere igisabisho gifise ikibanza ikihe mu gukomeza ubumwe mu muryango. Inyifato ya gatanu ugusangira ubutumwa. Ugusangira urugendo n'inkingi y'ubutumwa bose bahamagariwe muri eklezia. Kubwibatisha umutwara
duhamagariwe twese kwitangira ubutumwa no kumenyesha inkuru nziza. Basi ndabibazwa bararonsa akaryo ko kwikebuka kugira ngo twese dusangire ubutumwa, dusangire gutyo urugendo. Inyifato ya gatandatu, ukuyaga hagati y'Ekleziya n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Ikiyago gisaba kwihangana n'ukwamizako, ariko kandi gituma abantu bategerana. Umuryango urangwa n'ikiyago, none abarundi barayaga, muri Ekleziya turayaga. Abo tudashaka kuyaga ni bande kandi kubera iki? None mubonye dusangiye urugendo, ntitubwirijwe gusangira urugendo. Inyifato y'indwi, imigenderanire n'ayandi madini. Ikiyago hagati yacu n'amadini yemera Kristo gifise ikibanza gihambaye mu rugendo, kuko dusangiye batisimu imwe. Dusabwe kwihweza umuryango imigenderanire dufitaniye n'ingene twoyikomeza tukayiteza imbere. Inyifato y'umunani, ugukoresha ubukuru. Mu muryango abakristu nibo bitorera amahangiro n'ingene bazoyashikako. Bisaba ko twibaza ingene ubukuru bukoreshwa iwacu, tukaraba ko dufashanya, ko dusangira ibikorwa, ko turimbura uko ibikorwa vyakozwe, ababifasha abaribo, tukibaza ico abakristu barayiki bafasha n'ikibanza cabo icarico. N'akaryo ku barongozi bose ko kwibaza ingene bakoresha ubukuru n'ububasha bafise. Inyifato y'icenda, ugufata ingingo zibereye. Iyi ngendo ibwirijwe kutwigisha gufata ingingo tubanje kwihweza ico mutima ariko arabwira umuryango. Ni vyiza ko turibaza ingene ingingo zifatwa mu muryango, ingene twobigira neza gusumba. Turaba ko izo ngingo zifatira ku vyifuzo vy'igihugu c'Imana. Turaba uburyo n'ubuhinga dukoresha mu gufata izo ngingo ko biri mu muco, na cane cane kubanza kumviriza umutima mweranda, kuko naho ingingo yoba nziza irashobora kuba atariyo ibereye muri ico gihe. Inyifato y'icumi, ukwamizako mu kwiga gusangira urugendo. Iyi nama nsangizangendo idusaba guhinduka. Ukwamizako mu kwiga, dutegerezwa kwibaza ingene umuryango wa diyoseze yacu, umuryango wa paruwase yacu, imibano n'imigwi dukoreramo ubutumwa, eka no mu ntwaro, vyotwigisha gusangira urugendo, gusangira ivyiza vy'urwo rugendo, guhana ijambo, kumvirizanya, kuyaga no gufashanya. Hakenewe inyigisho zikomeza abaserukira abandi ngo bitangire imbere mu kwemeranya abandi mu ngendo imwe. Ni igihe co kwegeranya gusumba, umwe wese agategura ikibanza mwene wabo yojamwo mu buzima bwiwe, ari muri Ekleziya, ari no mu gihugu. Mbere icubahiro banyakubahwa n'abakristu mwese, mu ncamake iyi nama iduhamagarira kuja hamwe tugasangira ijambo, tugasangira ikiyago mu muryango w'Ekleziya. Ni igihe dukeneye gukomezwa muri paruwase zacu, mu ngano yacu, mu buryo turinganiza ibyacu n'iki gihugu, kuko twavyumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi. Yesu twemeye gukurikira yatweretse ko yari umuntu yakunda gusangira n'abandi urugendo. Nico gituma yaciye yiyegereza aba batumwa tumwumvise, kandi ntiyabiyegereje gusa. Burya ugusangira urugendo biranasaba kumenya kumviriza abandi, kuganira nabo mu bibazo vyose
zose baba barimo. Bisaba kwimva ko bimwe bishemeye tugaca bugufi tugaha ijambo abato bato abo dukunda kwibagira, kuko mutima arafise ico atubwira baciyeko. Inyifato ibereye kugira dukomeze iyo ngendo ni Yesu ugenda atwibukije yuko umwe wese yemera kuba umusuku w'abandi, ubakorera, mbere akaba umushumba wabo mu kubakorera. Akarorero dufise ni Yesu wenyine ubwiwe. Yesu Kristo ntabwo yari Imana, yaremeye arigira ubusa kugira ngo yiyegereze abantu, abegeranyirize mu muryango umwe. Abakristo twese dusabwe guca mu makanda ya Kristo, tukegerana, tukegera abandi, tukabana nabo, tugasangira urugendo nyine nk'abavukanyi. Twese nitwamwigana Yesu tugaca bugufi, tuzokomeza isangira mutima no kwitanga mu muryango no mu butumwa. Ngiyi ingendo nshasha twinjiyemo, umwe wese atega amatwi mugenzi we, kandi twese hamwe tugume twumviriza mutima duhanura, turi mu muryango umwe. Ni muri ayo majambo bakunzi b'Imana mwese ntangaje icesi kumpaye ubwabo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, inama nsangizangendo y'abepiskopi yatumweko n'umuvyeyi wacu Papa Francisco. Nsavye Imana muzituje imbere twese, tuze tuyamuremo ivyamwa vya Mutima Mweranda bizotwubakira ekleziya y'umuryango n'imibano myiza mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni munezagirwe, murakoze.